few minutes this morning and talk to you about the subject of grace. ngoma ndabafata akanya gatoya ndabigishe kuri sije canke ku cigwa kijanye n'ubuntu. I want to share with you from Luke chapter 15, ndabasomera muri Luka igice 15 verse number 11. 15 kuri 11. The title of the message today is The Road Back Home. Umutwe w'icigwa c'uno munsi ni inzira igusubiza muhira canke ibarabara rigusubiza muhira. You know, I grew up in the 1980s. Jewe nakuze mu myaka yo mu za 80. And when I was 16 years old, mfise imyaka 16 I was deeply in love. nari mu rukundo rudasanzwe. How many of you know that nobody can love like a 16-year-old kid? Cyase nibaza ko hari abantu bakunda canke bakundana nk'abana b'imyaka 16 abasore baba bari mu rukundo rudasanzwe. And I had been dating a girl for about 6 hari months umukobwa nari maze amezi 6 nkundana nawe ndamukunda cyane. until one day I was sitting at home with my family. hanyuma umunsi umwe nicaye muhira ndi kumwe n'umuryango And she wanje called me on the phone. arantelefona kuri telefone. And she broke up with me over the phone. hama kuri telefone arambwira ngo ndaguhevye. Now, I feel bad for her because she missed it. uno munsi ndamwumvira ikigongo kubera ko hari ikintu yatakaje atarazi. She had no idea I would be this good looking. ntiyarazi uno munsi ko azoba ndi umugabo asa gutya ahagaze gutya. That I would be the man that I am today. ntiyarazi ko nzoba ndi umugabo ndi uno munsi. And so we feel bad for her. numva ndababajwe n'uwo mukobwa n'umuryango wanje urababara. But in that moment, muri ako kanya haje kumwe ngo ndaguhevye. I was emotionally messed up. mu buryo bw'igumbagumba narakomeretse. And so I grabbed my car keys hama mfata urufunguzo rwanje rw'imodoka. and I was going to drive to her house. nari ngira ntwara imodoka ngira nje muhiri wabo. But my father stepped in my way. hama papa wanje acaranzibira mu nzira. And he said, "Son, you're too emotional to drive." arambwira muhungu wanje ufise igumbagumba vyinshi si vyiza ko utwara imodoka. And he took my keys from me. acanyaka imfunguruzo. So I normally would not do this. mu vy'ukuri ivyo bintu sinari kubikora. But I was messed up. I was upset. ariko nari numva mbabaye ibigumbagumba vyanje bibaye ntegereje kuza kuraba iyo nkumi I mpevye. pushed my dad out of the way papa wanje ndamusuguma ati mbisa. and I ran away from home. ndiruka muhira. I slammed the door of my house, nkubita umuryango. and about a block away from my house, hanyuma ngira ninjire mu there was a nzu. large graveyard. hariho jardin y'inyuma It canke had a ahantu. tall fence. hama hariho clôture canke uruzitiro. But I was young, I was in shape, nari umusore mugabo nari nkomeye mfise taye nziza. and so I jumped the fence. kaga clôture naragasimvye. And like an African, I was going to jog to her house. nk'umunyafrika nagomba niruke n'amaguru gushika aho uwo mukobwa aba. I was going to run the whole way. umviriza nari niteguye kwiruka ibirometero makashika uwo mukobwa ari yamevye. And then I heard some noise behind me. hama inyuma yanje ca numva induru. It was my father. yari papa wanje. He was coming after me. yari koranyiruka ko nawe akoma induru ati mwana garuka. Now, at that time in my life, I was very skinny. muri ico gihe rero nari muto. My father was about 40 pounds overweight. papa wanje yarasa nk'ibiro 80-70. He was 30 years older than me, yari afise imyaka 30 kundusha. but he made it over the fence. ariko ndaguma ndabwira ngo rwa ruzitiro nabonye yarusimvye. I thought to myself, anariyumviriye. you will never catch me. papa uko bigenda kose wowe ntuza kumfata. So I went into a full run. reka narongeje vitesse ndiruka nk'umaratonye. And when I looked back, mpindukiye inyuma. to my surprise, mpindukiye inyuma hari ikintu cantangaje. my father was running so fast papa wanje kariruka cane no kundusha. that I thought he might catch me. mbona umenga aho bigeze agira mfate. I had no idea how he was going so fast. sinzi ukuntu yariko arabigenza mugere kariruka cane. But I thought, you can't keep up this pace. umviriza namwe ntisawa uko bigenda kose uraza gushika ahantu uruha wewe. So I ran even faster. umviriza ndongereza vitesse. And then I made one last mistake. hama ndiko ndiruka narakoze ikosa rimwe. I looked back, narahindukiye inyuma. and after only maybe 100 yards, kumbure nk'imetero 100 zingahe metero 100. my father was losing it. He was tired. He could not keep up the pace. papa wanje yari yarushe yabaye ivyatsi.
But I could see the desperation on his face. ariko ndiko ndamuraba mu maso yiwe narabona ishaka afise. I could tell that he was going to run until he fell down. Narabona yuko ntaza kubivamo araza kwiruka gushika naho aza kwikubita He was hasi. giving it his all. Yariko aratanga inkomezi ziwe zose. And as his son, Rero nk'umuhungu wiwe I could not take that. ivyo vyarambabaje senga ushobora kubandana. So I stopped and I leaned up against a tree. Naciye mpagarara nca ku ruhande ku giti. And my father caught up with me. Hama papa wanje caranshikira hamwe ndi. He did not say anything. Nta kintu na kimwe yavuze. He just wrapped his arm around me Yashize ukuboko kwiwe ku bitugu vyanje. and he walked me back home. Aca ansubiza muhira. Back to the place Ansubiza muri ca kibanza. that I never should have left. Ca kibanza ntategerezwa kuvamwo muhira. Aren't you glad that we have a God who chases after Nagomba us? ndababwire mbega ntimunezere ko dufise Imana yama itugarukana muhira. That we have a Father in heaven Turafise data wo mw'ijuru who loves us so much aradukunda cane that he will show us the way back home. azotwerekana inzira idusubiza muhira. And that's what I want to talk to you about today. Ivyo nivyo nshaka kubigisha uno munsi. I want to talk to you about a son Nshaka kubigisha umwana who ran away from his father. yavuye kuri se aramuhunga. It says this in verse 11. Usomye kuri 11 haravuga ngo Jesus continued, there was a man who had two sons, hano Yesu aravuga ngo kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. and the younger son said to his father, give me a share of my estate. Umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu vyanje canke ibintu notwaye. So he divided the property between them. Abagaburira itunga ryiwe. Not long after that, the younger son got together all he had, Haheze igihe gito iminsi mikeya ishize umuhererezi arakoranya ibintu vyiwe and he set off for a distant country where he squandered his wealth in wild living. aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. And after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country. 14 abimaze vyose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu. And he began to be in need. Atangura gupfutana. And so he went and hired himself out to a citizen of that country, Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu who sent him into the fields to feed the pigs. amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Now, for a Jewish young man, Umviriza nk'umusore w'umuyuda going into that field kuja muri ico kibanza was going against everything he believed. ni nkaho yararenze ivy'amabwirizwa y'imico yabo ababwira. But he was so hungry Ariko yarashonje that cane he longed to fill his stomach with the pods the pigs were eating. kugeza aho vyari bigeze yuko yifuza gusangira indya z'ingurube But nazo. nobody gave him anything. Ariko nta n'umuntu umwe yazimuhaye. So when he came to his senses, Hano biravuga ngo yifuza yisubiyemo 17 yisubiyemo aribwira. aren't you glad we can come to our senses? Amen. Mbega ntimunezererwa ko hari igihe bishobora gushika tukongera tukigarura. He said, how many of my father's hired servants have food to spare, but here I am starving to death? Yisubiyemo aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza. So I will set out and go back to my father and say to him, Aca aribwira wenyene nanje jeho inzara iri iranyicira hano mve hasi nje kwa data. Father, I have sinned against heaven, sinned against you. Mubwire nti data nagucumuyeko. I'm no longer worthy to be called your son, so make me like one of the hired servants. 19 singikwiriye kwitwa umwana wawe pfuma ungira umucangiro wawe. But while he was still a long way off, the father saw him. Bibiri tubwira ngo akiva hasi akiri kure se aramubona. Can I just say today, Reka ndababwire uno munsi no matter how far you are away from the father, ntacyo bitwaye kure wowe uri kuri data he can still see you. aracakubona. Amen. He has vision. Arafise iyerekwa. And he was filled with compassion for him. Yuzura impuhwe n'ikigongwe kubwiwe. And he ran to him and threw his arms around him and kissed him. Hano ava maze bwira sererera mu bana nabo se arahaguruka amwirukako aramusoma. But the son said to him, Father, I've sinned against heaven, sinned against you. I'm no longer worthy to be called your son. Aha twagiye turasimba mu vyumve aramwishura ati okay hano 23 which we are No longer worthy to be called your son. Verse
Yeah. Maze abarira abashumba no hano kuri 19:20 wa muhungu aramubwira ati data no nacumuye kuri mu ijuru no mu maso yawe singikwiriye kwitwa umwana wawe. Turi kuri 21. Yeah. But the father wasn't even listening. Umviriza se ivyo ntinavyumvirije. Instead, he said, quick, bring me the best robe and put it on him. Ahubwo icyumviro ciwe ciyumviriye abwira abashumba biwe ngo nyarukana imfizi nyaruka twakira umwana. Put the ring on his finger and the sandals on his feet. Mumwambike n'ibirato. Bring in the fatted calf and kill it. Zana inka inuze neza abariyo twica. Let's feast and celebrate. Reka turyoherwe tunezeregwe. For this son of mine was dead. Kubera ko uyu mwana wanje yarapfuye. He wasn't coming back. Sinari niteze ko azogaruka. He was lost. Yari yaratakaye. But now he is found. Ariko yagarutse. And so they began to celebrate. Bibiliya itubwira ngo batangura kunezererwa. So today I want to share with you real quick. Uno munsi rero nshaka ndabasangiza kino kintu nihuse. If you ever find yourself away from your father, nimba vyaragushikiye ukumva wowe uri kure ya so wawe, if you ever find yourself away from home, nimba vyagushikiye ukumva uri kure yo muhira, from our text, muri kino canditswe, 4 things to remember hari ibintu bine nshaka uzokwibuka on their road back home. mu nzira uri kurasubira kwa data. Number 1, Icambere, I want you to remember his sudden departure. Icambere, Sudden departure. wibuke Exit. His sudden. ukuntu wasohotse bitameze neza. What always bothers me about this story ikintu kintera amakenga kuri no nkuru is that it starts so fast. nukuntu itangura yihuta. The young man approaches the father, tubona umusore aje kuri se, and he is filled with pride and privilege. yuzuye ubwibone hamwe n'amaprivilege canke ibintu abona. He is so intoxicated with what's out there uyu musore yari yatwawe n'ibintu abona hanze that he has no vision for where he is. atafise n'iyerekwa ryaho ari. And he's basically saying to the dad, aha rero ariko abwira ibintu se wiwe, I wish you were already dead. ni nkaho yakambwira ngo papa icari ko umukaba warapfuye. I want my money right now. nkeneye umugabane wanje, nkeneye ubutunzi bwanje ubu nyene. And the father, se wiwe, without discussion, atagize n'amadiscussion, atanamuganije vyinshi, basically gives him half of everything he owns. ati nivyo ushaka, amuhereza igice c'ivyiwe ati tora. Now that bothers me so much rero ikintu kimbabaza ngaho, because I am a father. nukuri ko nanje n'umuvyeyi. Are there any fathers in the hari house? abapapa muri ngaha? Amen? Well, this is universal. Ibi rero biba hose kw'isi hose. If my kids want my money, abana banje uno munsi bashaka amahera yanje, but they don't want my heart, badakeneye umutima wanje, if they want my resources, ntibakeneye amaresurse yanje cyangwa ubutunzi but they bwanje, don't want a relationship, ntibabe bakeneye ubucuti nanje, all the dads would say, abavyeyi mwese muri ngaha mwovuga ngo you get nothing. nta kintu na kimwe ndaguha. I'm not going to finance that. umviriza ivyo bintu uri kurambwira nta n'ugwa Kongo ndaguha, abakongomani mwihangane dukoresha urufaranga rwanyu. But this father, uyu muvyeyi ariko, this father, without discussion, uyu muvyeyi tubona atanariwe aranabaza, simply gives him everything. amuhereza vyose. You know what this tells me? umviriza rero uyu muvyeyi ikintu atwigisha, This is no earthly father, uyu muvyeyi ntiyifashe nk'umuvyeyi wo kw'isi, but this is a type or a representation uyu muvyeyi atwereka akarorero canke arepresenta of our Father in heaven. umuvyeyi wo mwijuru. And our Father in heaven umuvyeyi wo mwijuru will never violate the greatest gift. Will never violate the greatest gift. okay, umuvyeyi wacu wo mwijuru ntazokwigera arengana canke yirengagiza ingabire nziza afise ku bwacu, that he is given to everybody on the planet. kandi ingabire yateguriye buri muntu wese kw'isi. Do you know what that is? iyo ngabire murazi yariyo, It is your free will. ni uguhitamwo kumwidegendo canke uguhitamwo ico ushaka uko ubishaka. Here is one of the greatest things about our God.
ikironjo kintu kidasanzwe ku muvyeyi wacu wo mw'ijuru. And also one of the scariest things about our God. Hanyuma ikintu giteye ubwoba no kuri iyo Mana yacu. Our God Imana will yacu not make you love him. ntizokwigera igutuma iguforsa cyangwa igufata ku nguvu ngo uyikunde. If you don't want to serve God, nimba udashaka gukorera Imana, he will freely let you walk away. azokurekana umwidegemvyo wawe ugenda amahoro. Real love is not forced love. Urukundo nyakuri ntiruforsa surufata ku nguvu. And our God will not force you to love him. Imana rero ntizoguforsa ntizogufata ku nguvu ngo uyikunde. No, for you to serve God, wowe rero ugira ngo ukorere Imana, you have to willingly bow your knee ukeneye gupfukama ku mavi yawe at the foot of the cross. ku musaraba. Now, everybody calls me Pastor Doug, abantu benshi bamugara Pastor Doug, but I am not a pastor. abatabizi je sindi pastor, I'm an evangelist. ndi umuvugabutumwa. And so I travel to different churches every week buri somene canke burindwi nje mu mashengero atandukanye in my country and internationally, hamwe mu gihugu canje no mu bindi bihugu, and I speak each week, kandi buri somene mafise ahantu ndiko ndavuga, just like I'm doing here today. nk'uno munsi ndiko ndabikora. And after I leave today, uno munsi nava ngaha, your pastor stays with you. pastori wanyu agumana namwe. I get to leave, umve jewe ndiko ndakora ndaza gutaha, but he has to stay. ariko wewe ahamagarwa kuguma ngaha. So I'll be honest with you. rero ndabereye umunyakuri, Sometimes I just say stuff. rimwe na rimwe hari igihe mvuga ibintu. It was a while back haraheze igihe that I had a man approach me on a Sunday morning, umugabo umwe mu rushengero yaraje ansanga hondi, and he said to me, arambarira ngo I have a sickness in my life. ati ndafise ingwara mu buzima bwanje. And he said, if God heals me today, ati Imana niyankiza uno munsi I will serve him. nzoyikorera. But if he does not heal me today, ariko Imana itankiza uno munsi I will not serve him. sinzokwiga ndayikorera. I looked at him, and without thinking, rero uwo mugabo naramuravye ntabanje no kwiyumvira, I said, then God will not heal you today. nca namubwira ngo you told him? Yes. I said, then God will not heal you today. Okay. nca namubwira mu maso gutya imbona nkubona atumviza nakubwiza ukuri uno munsi Imana ntigukiza uno munsi wewe. He got very angry. aca arashavura, And he said, why would you say that? aca arambaza ngo kubera ko ushobora kumbwira ibintu nk'ivyo. And I said, because that's not the way it works. nca namubwira ngo ni ukubera ko Imana yacu canke ibintu ntibikorwa uko. He is God, ni Imana, and you are not. wewe rero nta nicuri. The Bible says he opposes the proud, bibiri ivuga ngo igwanya ubwibone canke yanga ubwibone, but he gives grace to the humble. ariko igira ubuntu abaciye bugufi. If you want anything from God, nimba hari ikintu ushaka ku Mana, you don't come with your demands. ntuzana No, you uyitegeka. You willingly lay down your free will. umviriza cunya ca bugufi, You humble yourself ucunya uca bugufi wewe before the God that created the universe. imbere y'Imana yaremye isi n'ijuru. Amen. 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 The second thing I want you to remember kigira kabiri nshaka ko mutazokwibagira is his sad destruction or demise, destruction. ndashita kajagari destruction, usamazi ya Imana, his demise. His sad destruction, demise. I'm trying to get it. His sad tragedy. iryo jambo bagize mu ishuri nasivye nta muntu ndusha icongereza nacirewe canke nasivye. Demise, can you find another word? I'm being honest. His sad, like, tragedy, destruction. Destruction, yeah, okay. Yeah. Gusamaza ni Imana idakunda gusamaza canke n'ivyo ikora nta gusamaza kurimwo. Ndabibabwire gutyo mwihangana. In verse 14, mu gice ca 14 it says he began to be in need. ngo wa muhungu atangura gushikana akeneye ibintu. Other versions use words like poor or lack or dissatisfied. Amabibiriya amwe avuga ngo uyu muhungu yashitse mu bukene canke yarababaye cane canke yari distre yari yavangiwe uko biri kose mwovyita niko amabibiriya menshi avyita. One version even uses the word madness. hari ijambo rimwe bibiriya imwe ivuga ngo yari mad, ni nkaho yari yashishwe yumva amerewe nabi. So the party starts fast, aha rero but it ends hard. The party starts fast, but it ends hard.
Okay, turabona umunezero bwa mbere watanguye wihuta, hama turabona n'umubabaro. And what an amazing picture of contrast we have here. Aha rero mutahure igicapo kidasanzwe ciza ciri jambo turiko turiga hano. His new life is nothing like the home that he left. Ubuzima bwiwe kibutangura ntaho bwari butandukaniye na bwa bundi avuyemo bwo muhira. At home he has provision, he's rich. Okay, muhiri wabo yari umutunzi, yari abayeho neza. But now very quickly he is poor. Haheze akanya gato isase abaye umukene umworo. At home he is royalty. Muhira arahabwa icubahiro. But now he's a nobody. Ariko ngaha ageze nta nico amaze. At home he has purpose, he's got a future. Muhiri wabo yari afise kazoza n'intumbero y'ubuzima bwiwe. But now he has no direction. Ariko ngaha ageze ntazi n'icerekezo He c'ubuzima has no bwiwe. future. Nta na kazoza abona imbere yiwe. Have you ever heard somebody say this? Mbega muramaze kumva abantu bavuga gutya? I was praying with a man the other day. Ngo umunsi umwe ko ndasengana n'umugabo He umwe. said, Pastor, I'm just trying to find myself. Uwo mugabo arambwira, yamubwiye pastor ngo pasito jewe ndiko ndagerageza kwitora. I looked at him and I said, I already found you. You're right here. Namubwira wewe wibuze je namaze kugutora. But that's not what he meant. Mugabo ivyo sivyo yarashatse kuvuga. He said, once I figure my life out, Muyandi majambo yaravuze ngo ninamara kwitora mu buzima bwanje canke icerekezo c'ubuzima then I bwanje will serve God. nzokorera Imana. The problem with that is this. Ingorane rero ngaho irimo niyi. You will never find your identity. Wewe ntuzokwigera witora akarangamuntu kawe. You will never discover your calling. Ntuzokwigera utora umuhamagaro wawe. You will never know your purpose Ntuzokwigera umenya intumbero yawe. by running away from your Creator. Uvuye kure canke wirutse uhunze umuremyi wawe. The way you find out who you are Inzira yonyene yo kwitoramwo uwo uriwe is to run to the one who created you. nukwirukira kuri umwe yakurema. If you had given me 1,000,000 guesses Iyo umpaye nk'amamiliyoni when I was a young man, amamiliyoni y'amahitamwo nkiri umusore, I would have never guessed that I would travel the world preaching the gospel. iyo ico gihe nkiri umusore iyo bampa amahitamwo menshi sinari nzi yuko uno munsi nzoba nzunguruka ntembera isi mvuga ubutumwa bwiza. I am the first Christian in my family. Nije mukristo wa mbere mu muryango wacu. I am the first college graduate in my family. Hama mu muryango wacu nije wa mbere nahejeje kaminuza. I was the first one to ever fly on a plane. Nije nabaye wa mbere mu muryango wacu yuri indege. I'm the first one in my family to go to a foreign country. Nije muntu wa mbere mu muryango wacu navuye mu gihugu ca Amerika And nja I mu have kindi been all over gihugu. the world now. Uno munsi maze kuzunguruka isi yose. The only way I would know who I am Rero inzira yonyene nari gushobora kumenya uwo is to ndiwe run to the one who knew me better than I know kwari myself. guhungira kuri wa wundi anzi kurusha uko jewe niyizi. What we know about this young man Ivyo rero tubona kuri uyu musore ngaha is that he was not lost from a positional standpoint. ntiyari yatakaye mu byo twita position mu bijanye n'icubahiro canke position. We know that he knew his way home. Umviriza, turazi neza yuko yari azi inzira imusubiza muhiri wabo. So he was not physically lost. Mu buryo physically ntiyari yatakaye. Right now, I am physically lost. Muri kano kanya mu buryo physically natakaye. If jogging walked away from me, Nk'ubu jage niyonta ngaha I would never find my way back home. sinzi ukuntu wokwikura ngaha ngashika muhiri wacu. I would come home with you, Noca ndabafata mwese mukamperekeza. and you would have to feed me and take care of me. Kandi mwongaburira mukandaza maka ntoyonja. But this young man, Uyu musore rero he was not lost that way. mu buryo bwo kumenya aho yavuye n'ahaja ntiyari yatakaye. No, this young man lost who he was. Taka. Uyu musore yari yatakaye mu kumenya uwo ari we. Just like when you go to prison, Ni nkaho bishitse ukisanga mw'ibohero. the first thing they do is give you a number Ugeze mw'ibohero baguha code inimero instead of your name. hakuguha izina ryawe. This young man left royalty Uyu musore yatakaje ikibanza c'icubahiro to go into a self-made prison. aja mw'ibohero wenyene yijanyemo kandi yiboherayo.
But thank God mutahure neza dushima Imana he came to his senses. bitubwira ngo agaruye akenge. Number 3, ica gatatu I want you to remember his sincere determination. ndashaka mutahure uyu mutima uri sincere canke ingingo yafashe sincere mu Kirundi umutima utari mu buryarya. The Bible says that he started thinking about home. Bibiliya itubwira ngo yatanguye kwiyumvira muhiri wabo. He said to himself, even the servants have it better than I do. umviriza rero icyabaye yibutse ibyo muhira atavuga ngo abashumba ababoye reka nkoreshe ijambo twe dukoresha So he ntibarajya came to his- n'ibi bajya vyiza kurusha ibi. So he came to his senses. agaruka ku vyiyumviro vyiwe. He said, I never should have ran away from home. mu yandi majambo ngo sinari nkwiye kuva muhira. And he started dreaming about going back home. atangura kurota ukuntu yosubira muhira. But then he makes the classic mistake. hano rero hariho ikosa yakoze. He doubts the love of his father. yakekeranije ku rukundo rwa se. He says to himself, umviriza iri kosa twama turikora twese. My- yaribwiye wenyene my dad's going to be really mad. papa wanje niyabona araza kunshavurira. When I get home, ninashika muhira he's not going to let me go into my room. sinizera ko aza no kunyemera ko nshika muri chambre yanje. I'm not worthy anymore to be a son. singikwiriye no kwitwa umwana wiwe. So I'll just go home and be like a servant. jewe ndaza kumusaba gusa mwibuke ibi niwe ariko aravyiyumvira. ndaza kumusaba angira umwe mu basuku canke mu bakozi. I'll live with the servants jewe nzotuma mbaho nk'umukozi because my father won't let me be a son. kubera ko papa wanje ntiyoba akinyemera kwitwa umwana wiwe. Now we know from reading the story that that's not true. aha rero turazi yuko usomye inkuru uko si ukuri ivyo ariko ariyumvira sivyo vyabaye. We know the father welcomes him back. turazi ko se yamwakiranye igishika. But the young man struggles with grace. ariko uyu muhungu yaragize ingorane no gukekeranya ku buntu. There's not a person here today hari umuntu yoba ari mu kino kibanza that doesn't struggle with grace. mbega hari umuntu yoba ari mu kino kibanza atagira nawe nyine gukekeranya ku buntu bw'Imana canke bwa data. Just this morning, muri kino gitondo as I was standing over there mpagaze hajya in your great church, muri iri shengero ryanyu ryiza I thought I'm not worthy to preach the gospel. numvise umenga sinkwiriye no guhagarara imbere yanyu ngo ndababwire I'm ubutumwa not good bwiza. enough. jewe numva umenga sinkwiriye. I struggle with the grace of God. jewe ndafise ugukekeranya ku buntu bw'Imana muri jewe. Here's the best definition of grace. reka ndababwire insobanuro nyayo y'ijambo ubuntu. There is nothing you can do to make God love you more, nta kintu na kimwe wokora kugira ngo Imana igukunde kurusha. and there is nothing you can do to make God love you less. nta n'ikintu na kimwe wokora kugira ngo Imana igabanye urukundo igufiseko. God already loves you the maximum amount. come again. I want to repeat that. Come again. There's nothing you can do to make God love you more, nta kintu na kimwe wokora kugira ngo Imana igukunde kurusha uko and igukunda. there's nothing you can do to make God love you less. nta n'ikintu na kimwe wokora kugira ngo Imana igabanye urukundo igukunda You don't wewe. earn it. wewe nta n'ico wokora kugira ngo ururonke. He just loves you. aragukunda. And here's the good news. iyi rero niyo nkuru nziza. His love is not based on you. urukundo rwayo ntirufatiye kuri wewe. I am so glad that God doesn't love me depending on my performance. jewe ndashima Imana kandi ayikunda ko inkunda ititayeho ukuntu jewe nifata. The Bible says Bibiliya ivuga ngo when we are unfaithful, iyo tutarabizigirwa He remains faithful yo yiguma ariyo kwizigirwa because He cannot deny Himself. kubera ko yo ntishobora kwihindura ntishobora guhinduka ubiriyo. The love of God is based on His character, urukundo rwayo rufatiye kuri karakteri yayo not on yours. apana kuri karakteri yawe. Amen? Amen. I think the first time I ever learned this lesson rero igihe cya mbere n'iziri jambo canke iki cigwa was from my father. nashigiye kuri papa wanje. I was 19 years old, nari mfise imyaka 19 and I came home from the summer from Bible college, nari mvuye mu ishuri rya Bibiliya nje muri vacances. and I began to get with all of my old friends. hanyuma nsubira guhura nabo bagenzi banje ba kera I had grown in Christ, mu buryo bw'imwemu mu vy'agakiza ni naramaze but they gukura had not. ariko bobo ntibari bwakure.
And one day, one of my old friends called me up. umunsi umwe muri bagenzi banje ba kera mvuye kwiga theology arampamagara. And he said, Doug, would you like to go shooting guns with us? Oh, I like that. I'm about to Pastor Doug. Wo nkurikira uno munsi ukaja kurasa. Now in America, muri Amerika n'abatabizi, that is a little bit different than here. Bitandukanye no ngaha. We will shoot guns just for entertainment, not for a war or something. Kwebwe turaja kurasa n'inkoho za nyazo mu kwiryohera tutari mu ntambara. And so I said to my friend, rero ivyo ndabibwira umugenzi I said, wanje. yes, I want to go. Ati ndashaka tujane kurasa. And so I went into my father's bedroom. Hanyuma nja mu cyumba kwa papa. And underneath his bed, munsi y'igitanda kandi ko bimeze mu vyumba vyabo. he had a brand new shotgun. Yari afise inkoho nshasha y'umutonore. It was worth $1,000 iyo US. nkoho iriguza amadolari 1,000. He had never shot it before. ntiyari bwayikoreshe na rimwe. But I thought to myself, rero je ndibwira I will get it. iyo nkoho ndaza kuyitora. I'll go with my friends to the hamba wilderness. nje kujana abagenzi banje mu ishamba. They will be so impressed. baraza kuba impressed. baraza gutangara babonye iyo nkoho. And my ndabemeza. plan was working perfect. kandi rero plan yanje umugambi wanje wari kugenda neza. I was shooting like a champion. umbiriza ndaza kurasa nk'umushampion nk'ubimenyereye. And my friends all thought that I had the best gun. hama abagenzi banje rero baraza kubona ko je mfise inkoho irengeye yabo. And Jagan, I don't know what happened. umbiriza Jagan sinzi ibintu vyabaye. But somewhere in that field, hanyuma tugeze hahandi turasira. I got some mud in the end of the barrel of that gun. muri ya nkoho mu giti cayo hajamwo ivyondo. And I turned to shoot. ndarasa. And the gun blew up. The barrel blew up in my hands. kubera inkoho yarinjiyemwo ivyondo iturika nk'abombe mu maboko yanje yasaduka. I had destroyed my dad's prized possession. umbiriza aha rero nononye igikoresho ca mbere ciza papa yari yaguze ciza kunda nawe. So I did not know what I would do. aha rero nk'umujene sinzi ikintu nca nkora. I thought my dad would kill me when I got home. umbiriza ikintu cyo nari nzi ngo ninashika muhira papa arandasa. Has anyone ever been in trouble like that? ni bande bashikiwe n'ikintu gushika navuga ati papa aranyica. Come on, I am feeling very lonely. Has anybody ever been in trouble like that? abantu bakoze amakosa bakavuga ati ninashika muhira papa arankuramo kabisa. yeah. And so I got home. umbiriza rero nshitse muhira. And my dad's in the kitchen. papa ari mu gikoni. And I'm trying to hide the gun behind me. ngerageza kunyegeza gwa rukoho rwasambuka. And he said, son, what's that? hama shamba ati muhungu wanje ico nigikufise. And I put it out in front of him. nca ndagitwara ndagishira imbere yiwe. And he got very quiet. aca aracereza. He was thinking about what he saw. yariko ariyumvira ibintu abonye. I was just standing there waiting to die. jewe rero mpagaze aho ndindiriye gupfa. Because I knew he was very angry. kuko nari nzi papa wanje shavugiwe. But then he surprised me. ariko hari ikintu cantangajije. He surprised me with grace. umviriza yantangarishije ubuntu yanyeretse. He said to me, aca arambwira. son, this is a stupid thing you have done. arambwira ati muhungu wanje ibintu wakoze n'ivy'ubujuju n'ivy'ubupfapfa. He said, this hurts me very much. ibintu inkoho yantwaye amahera menshi. He said, but I would not be a Christian if it wasn't for you. wow. so yarambwiye ati ibintu wakoze n'ivy'ubujuju n'ivy'ubupfapfa ariko simba narakiriye agakiza iyo ataza kuba wewe. I was not expecting that. jewe seniteze ko papa wanje aza kwibuka ivyo kwakira umwami Yesu no gukizwa. He said, you invited me to church. aca aranyibutsa ati ni wowe ubwa mbere wantumiye kuja mu He rushengero. said, you led me to Christ. wewe ni wanyakirije umwami Yesu. He said, my God showed me grace. imana yanyeretse ubuntu bwayo. So here's what he said. umvize ikintu papa yambwiye I gikomeye. remember it like it was yesterday. ndikunda vyukubenga vyabaye hirya y'ejo. He said, I owe you this one. nca namubwira ngo aca arambwira ati ahubwo wewe ndagufitiye vyinshi. He said, you are forgiven. umviriza muhungu wanje urababariwe. He said, don't even worry about it. aca arambwira ati ntunagire ingorane ntuniyumvire vyinshi. And then he said, what do you want for supper? aca arambwira ati mbega ku mugoroba ushaka gufungura iki. I looked at him and I said, Dad, jewe naramuravye ambwira nti papa this cannot be true. ibi uriko urambwira so kuri.
I began to cry. nca nangura kurira I said, I will pay for the gun. nca mubwira nti nawe mbabariye inkoho yawe ndaza nzoyikuriha. I was a poor college student. It wasn't going to happen. Ivyo rero nako ndabivuga nari nkiri umukene nta n'akazi nari mfise mvuye muri college. But I said, I will buy you a new gun. Urumva ubwibone nca mubwira nti inkoho yawe nzoyikuriha nzoyikugurira. My father looked at me Papa wanje arandaba and he said, you can't pay for this. arambwira ngo iyi nkoho yanje wewe ntayo woshobora He said, kundiha. I get to pay for this. He said, I get to pay for this. He would pay. Yes. So arambwira ati inkoho yanje we ntiwoshobora kuyindiha ahubwo jewe nzokwigurira iyindi. But I'm so stupid Jewe rero nari kijuju that I start telling him punishments he can give me. jewe rero nari kijuju murazi hari ivyana vy'ibirofa nca ntangura kwisabira ibihano yompa. I literally am begging for him to punish me. Mu yandi majambo sinzi ko murabona ivyo vyana vy'ibijuju nkawe ntangura kumubwira ati papa mbwira ico ushaka cose ko nkora mbwira mpa ibihano mana. Because I don't understand grace. Kubera ko sinatahura ubuntu. It took my dad 15 minutes Papa wanje vyamufashe iminota 15 to convince me that I was forgiven. ko kunyumvisha yuko yamaze kumbabarira. Can I tell you, you have a father Reka ndababwire mu vyumve mu buryo bw'impemu murafise who data has already paid the yamaze price for your sin. kukubabarira. You can't pay for this one. Wawe nta kintu na kimwe woriha. You are forgiven. Warababariwe. It's time we accept grace. Ni igihe c'ukwemera ubuntu. What right do you have not to forgive yourself? Mbega wewe nubuhe bubasha wewe bwo ufise When you have already been kutababarira forgiven. mugenzi wawe nimba nawe warababariwe. And then finally, and I must hurry, Mu kurangiza ndiko ndanyaruka I want you to remember his sincere or secure destination. icakane ca nyuma ni ukwiyumvira inzira yiwe itekanye canke muri rwa rugendo muri ya nzira uri kubataha muhira hari umutekano hari security. The Bible says while he was a long way off, Bibiliya itubwira ngo wa musore akiri kure mu nzira the father sees him se wiwe aramubona and he begins to run towards his son. se atangura kwiruka aja ku musore wiwe. Noblemen did not run in those days, Muri iyo myaka ntitwabona abavyeyi biruka but this one does. ariko tubona umupapa yiruka. When he gets to his son, he hugs him and he kisses him. Bibiliya itubwira ngo ageze kuri wa muhungu wiwe aramuhobera aramusomagura. Noblemen did not show public affection. Noblemen did not show public affection like that. Ivyo rero ni ibintu biba ntibera en public ni affection canke n'urukundo yahaye umwana wiwe bari babiri. But this father does. Uyu muvyeyi ntitubona mu zindi Bibiliya aho umuvyeyi akorera ibintu en public canke hagaragara nk'ivyo. Ariko uyu muvyeyi yarabikoze. The father throws out what is proper. Papa wiwe se wiwe araheba ivyo yarafise Because he is so filled with passion. kubera ko yari yuzuye imbabazi. And then he does three things. Hano rero hari ibintu bitatu mbonamwo. He puts the ring on his finger. Icambere amwambika impeta ku rutoki rwiwe. Pastor, I once spent a week just studying the ring. Papa pastor ndamaze igihe ndiko ndiga kuri no jambo y'impeta. The best theologians in the world Abateoloji bagezweho canke abanditsi twemera banditse believe that ring was like the family crest. That it would have a signet on it, like the family signet. iyo mpeta umuhungu yambitse se yambitse umuhungu wiwe yari ifise ko ikimenyetso c'umuryango canke igicapo c'umuryango. It was the equivalent of a modern day credit card. Ni nkaho iyo mpeta yamwambitse uno munsi yari isa agaciro nka carte de crédit ya carte tujana kuri ATM. The young man could go into town and dip it into ink and buy things with it. Iyo mpeta uyambaye wayikoresha mu gusinya ushaka gutora amahera canke kudandaza ibintu. So I want you to think about it. Ntega amatwi muvyumvire neza. The young man has just wasted half of the father's money. Uyu muhungu avuye gusesagura igice c'ubutunzi bwa se. And he's not even home yet. Ntaranashika no muhira aracari hariya. But the father gives him access to the other half. Umviriza neza ngaha se wiwe amuha access ku mpeta ku butunzi bundi bugusigaye. I hear people say,
aha rero ndamaze kumva abantu bavuga when ngo I come back to God, ngo ninagaruka ku Mana I'll have to kind of earn my way back in. ngo nzokora ibishoboka vyose yongere It'll be kunkunda. a while before I feel His presence or I get blessed. Umviriza, nzosubira kumva inkomezi zayo, presence yayo yongere kungarukako. But no, when you come back to the Father, Reka ndababwire mumenye, iyo ugarutse kuri data He puts the blessing back on your life. agusubiza kwimigisha aho nyene, And He gives you access to the resources of aca heaven. yongera akaguha access ku butunzi bwiwe. The Bible says that He puts the robe on His back. Bibiliya itubwira ngo amwambika ikanzu. That robe would be called the festive robe of honor. Iyo kanzu yasobanura ikimenyetso c'icubahiro co guha agateka umuntu. Every wealthy home would have one. Imiryango yose ikize canke imiryango yose y'abatunzi baba bafise iyo kanzu. It was to cover up all the dirt from the travel. Iyo kanzu bayambika umuntu avuye mu rugendo arushe ariko inkungugu, bakayimwambika bongera kumwambika icubahiro n'urukundo. This young man had just walked out of the pig pen. Umviriza, uyu muhungu avuye mu ngurube ajanuka. He was covered with all the mud and the dirt and the poop and everything of the ariko world. ivyondo n'ibikina vya bindi vyo muri hahandi ntavuze mu kazu ka sugumwe ajanuka. So what does the Father do? Se yakoze iki? He covers him with the robe of grace. Amen? Yamusubijeko ikanzu y'ubuntu n'imbabazi. So that he's no longer humiliated. Mu yandi majambo, uyu mwana ni nkaho yaramwambitse icubahiro amukuye kw'isoni yaje afise. And then he puts the sandals on his feet. Bibiliya itubwira ikigira gatatu, amwambika inkweto canke ibirato. You see, in those days, Umviriza, muri ico gihe the servants did not wear shoes. abakozi, abasuku canke abakozi ntibambara ibirato. If you wore shoes, Wambaye ibirato it meant that you were a son, not a servant. vyasobanura ngo uri umwana nturi umukozi canke You know what this umushumba. means? Mwazi ico bisobanura? He's not going back to the bunkhouse with the servant. Mu yandi majambo, mwana wanje nimba waje wiyumvira ko ugiye gukora mu bakozi, wowe ugarutse muhira nk'umwana. He's going to the Father's house. Mu yandi majambo, ucinjira mu nzu yanje winjira nk'umwana pana nk'umusuku. I wonder what that must have felt like. Ivyo rero sinzi ukuntu muvyumva. You have destroyed your family. Umviriza, umuryango wawe warawusambuye, warawononye. You've wasted your father's reputation. Umviriza, reputation canke izina ry'umuryango warayitukishije. And now you're back at his table. Ubu rero uragarutse muhira ku meza. This is the God we serve. Iyi niyo Amen. Mana dukorera. Now the part of the story Hari rero ikindi gice c'inkuru we did not talk about tutavuze ko is the older brother. ni wa muhungu bavukana. The Bible says he has an older brother. Bibiliya yatubwira ko afise mukuru wiwe. And the older brother says Mukuru wiwe aramubona, he doesn't deserve this. ni nka acamubwira ati ibintu mumukoreye vyose ntiyarabikwiriye. He wasted your money. Papa, ubutunzi bw'umuryango yarabwononye. He slept with prostitutes. Yaryamanye n'abamaraya. He deserves to be punished. Akwiriye guhanwa. But the father can't handle that. Ariko se wiwe ni nkaho yavuze ati bindashobora kubijera. And you have this picture in scripture Nimba ufise rero iyi foto canke iki gicapo muri bino vyanditswe, of the father umuvyeyi who represents God agaragaza ishusho y'Imana canke ahagaze mu gishingo c'Imana, begging the older brother twisunze ivyo mukuru w'uwo muhungu yagize. who represents the church. Wait, okay. So, uyu muhungu ivyo yakoze, hari umuvyeyi yerekana ishusho y'Imana. Umuntu agere neza ashaka ko mubisobanukirwa, harimwo birakomeye. Uyu muvyeyi atwereka ishusho ya data, ishusho y'Imana. Uyu muhungu mukuru atwereka ishusho y'ishengero. Mutege neza. You have God Turafise Imana data, begging the church Imana iri kwitwararika ishengero, to join in the celebration. hanyuma iriko yarihamagara gusangira hamwe no kunwana no gukundana. My son was dead. Umuhungu wanje yari yarapfuye, He was lost. yari yaratakaye, But now he's found. ariko twamutoye We yagarutse. have no choice. Umviriza, jewe nta guhitamwo kundi We must mfise. celebrate. Dutegereza guhimbaza, tuza kugira umunsi mukuru. Did you know Mbega mwari muzi yuko you can never trust that God will lack grace?
bigoye gutahura ubuntu bw'Imana canke kumenya yuko Imana ari nyabuntu ku rugezo runaka. Did you know that God loves people that you don't even like? Mbega mwari muzi yuko Imana ikunda n'abarya abantu mwebwe mudakunda, ba bantu wita abansi udashaka no kubona bo irabakunda. God loves people that don't think like you, act like you, vote like you. Imana akunda abarya abantu batameze nk'uko umeze, batifata nk'uko wifata, hagaze no matora badatora nk'ivyo ushaka wewe. God will show grace to your enemies. Imana izogira ubuntu n'abansi bawe. So what is God asking the church to do? Mbega Imana no munsi ikisaba ikishengero. He's asking the church Mu yandi majambo ishengero ryayo to be a place of grace. kigomba kuba ikibanza c'ubuntu. He's asking the older brothers of the world Mu yandi majambo ariko arasaba bakuru bacu canke ababene wacu bari hanze mw'isi to love the younger sons gukunda batoyi babo ari twebwe ishengero, and bring them to the grace of God. hanyuma nabo bakaza ku buntu bw'Imana. I'll close right here. Reka ndangirize hano. You know, I was a pastor for 7 years. Narabaye umupastori imyaka nk'indwi. I am more built for what I'm doing today. Jewe ndi umupastori nababwiye mugabo ivyo nkora nivyo naremewe canke niko But I pastored a wonderful church for 7 years. ariko narigeze kurongora ishengero ryiza cane imyaka indwi. And not unlike your church, ritameze nk'iri ryanyu, it was filled with beautiful people that love Jesus. ryari ryuzuyemwo abantu benshi bakunda Yesu, ryari rimeze nk'iri ryanyu. But my heart Ariko umutima wanje was that we would reach the hurting, the lost, the people that were not like us. umutima wanje kwari uko tugeze ubutumwa bwiza canke twitwararika ba bantu bababaye, ba bana ata muntu n'umwe abashaka. And so one day, umunsi umwe in a full service just like this one, turi mw'ishengero mw'ikoraniro nk'uku tumeze uno munsi, a young man walked in the back. umusore umwe azanana inyuma nk'ahariya His name was Mark. yitwa Mariko. Mark had tattoos all over his body, Mariko yari afise amatatuwaje vya bintu bicapako on his umubiri, face, on his head, mu everywhere. maso hiwe, ku maboko hiwe, umubiri wose hariko amatatuwaje. He literally had a picture of the devil tattooed on his chest. Umviriza, yari afise n'ifoto ku gikiza ciwe ya Satani. I know because he showed me. Kubera ko yarugura ishati jewe arayinyereka. He did not look like anybody in our church. Umviriza, uyo muntu ntiyasa n'umuntu n'umwe mu rushengero rwacu. But that morning I preached the gospel. Hama uwo munsi maze kuvuga ubutumwa bwiza, And Mark walked down in front of 700 people Mariko ava inyuma ariya mu rushengero arengana abantu barenga amajana indwi, and gave his life to Christ. ahereza ubuzima bwiwe Yesu Kristo. After that morning, Uwo munsi muri ico gitondo he started coming to church. atangura kuza ku rusengero. And so I began to privately beg my people Jewe rero mu buryo bw'umwiherero en privé ntangura kwinginga komite nyobozi y'ishengero. I would walk up to people Naragenda kumwe mu barongozi and I would b'ishengero say, will you help me love Mark? nkabwira umuntu ati womfasha tugakunda Mariko, Mark doesn't look like us, but will you help me love Mark? womfasha Mariko ntasa natwe mwonyemera Would tukamukunda. you please invite Mark to your house? Nkagenda nkabwira ati mwomfasha mugatumira Mariko muhiri Will wanyu, you help me love Mark? mwomfasha mugakunda Mariko. I begged my people to help me love Abantu mu Mark. rushengero rwanje ndabinginga ngo dukunde Mariko. And for about 6 months, it worked. Haheze nk'inyuma y'amezi atandatu abantu baranyumviye pastori barabikora. Until one day, Mark came to me Kugeza umunsi umwe Mariko yaje kundaba and he said, Pastor Doug, I would like to have a meeting. arambwira ati pastor ndakeneye inama umubonano nawe. And so we sat down in my office Ndamwicarika mu biro vyanje, and Mark began to cry. Mariko atangura kurira. And he said, Pastor Doug, your people are judging me. Arambwira ati pastor Doug, abantu bawe mu rushengero bariko barancira urubanza. I said, come on, Mark. Ndamwira nti Mariko ivyo kurambwira ni biki? I could name all the people that love you. Nje nokubwira abantu bose bagukunda wewe. But he would not relent. Ariko aravyanka kuvyemera. He just kept saying, they don't love me. I'm being judged. Arambara ati ntibankunda, aho nshiye hose bancira urubanza I did not pastor. know what to do. Sinarinzi ico nokora. And so I sensed the Holy Spirit saying to me, Ndasaba mwemu w'Imana amfashe. tell Mark the story of the prodigal son. Kumubwira mwemu w'Imana candongora kumubwira inkuru y'umwana w'icangazi. So just trying to be obedient, Ndamubwira jewe ngerageza kuba umwizigirwa no kumvira. I shared the whole story.
iyi nkuru yose ndayimubwira. Mark looked at me and said, that is a great story. Arambara Mariko ati, iyo nkuru mbwiye ni inkuru nziza cyane. He said, did you write that story? Acarambaza ngo, mbega iyo nkuru wayanditse? I said, no, I did not write it. Ndambwira niyo nkuru nababwira yanditse muri Bibiliya. It's in the Bible, Luke 15. Iri muri Bibiliya yawe, Luka 15. I said, would you like me to interpret it? Ncanamusaba ati, wonyemera nk'interpreta canke nkagusobanurira iyi nkuru ikivuze. I said, in the story, the father, that's God. Ncandamubwira ati, muri ino nkuru uyu muvyeyi ni Imana. Mark began to cry. Mariko mbona akora amaso zarize. I said, the son in the story. Ncandamubwira ati, uyu mwana w'umuhungu ari muri I said, nkuru. Mark, that's you. Uyu mwana w'ishangazi ni wewe. And Mark began to cry. Mariko mbona atanguye kurira. And then I said, the older brother in the story. Ncandamubwira Mariko, uyu muhungu mukuru w'uyu mwana w'ishangazi. I wanted to say, umbabarire kubivuga. The older brother is like those judgmental people, those Christians out there that would judge you. Ati uyu muhungu mukuru w'uyu muhungu w'ishangazi ni ba bantu bitwa ba Kristo bari ngaha no hanze atakandi kazi bakora atari gucira imanza abandi. I wanted to say he's like those other churches. Muyandi majambo ni nkaho nashatse kumubwira ati n'ishengero ryacu byo bimeze uko ariko nshamubwira ni nandi mashengero yo hanze yo ngaha. But every time I would try to say it, the Holy Spirit would stop me. Ariko ngomba kunyegeza ivyishengero ryanje ndongoye ugenda rikingire mweme w'Imana akaguma mbwira ati hareka gukwepa vuga ishengero ryawe nyene. So finally I looked down and I was pointing at myself. Muyandi majambo ndiko ndabwira ivyo bintu Mariko nsanga urutoki rwahindukiye ahubwo nje ndiko ndivuga. I looked at Mark and I said, njanamuhindukira Mark ndamubwira, the older brother, ati uyu muhungu mukuru he's me. Ni jewe. And I said, Mark, ndabwira nti Mariko, I need your help. Mwumve. Because you see, ubwa mbere kavuga ko ari andi mashengero n'abantu bacira imanza abandi ubarabihindukije ambwira ati ni jewe ndashaka Mariko umfashe. Because you see, the longer you are in church, njanamubwira nti igihe cyose uzoba uri mu rushengero cyangwa uzomara mu rushengero, the longer you're around the grace of God, igihe cyose uzoba uri mu rushengero uzoba uzungurutswe n'ubuntu n'imbabazi z'Imana cyangwa uri the more you start believing niko uzotangura kwizera that unlimited grace is good for you. Ko ubuntu butagira umupaka cyangwa ubuntu butagira aho bugarukira ubufise ko access canke bukuzungurutse canke buri ruhande yawe. But limited grace for everybody else. Ariko come again. Unlimited grace for you, but limited grace for everybody else. Okay. Pastor yamfashe nico nyene. Yes. Amina. You say things like, I'm bad. Muyandi majambo ivyo bintu ukuravuga je binyeka ko ndi mubi. But they're really bad. Ariko nabari bari hanze ni babi kurusha. I need forgiveness. Ndakeneye umbabarire. But they really need forgiveness. Ariko bari abantu bose ndakeneye ko nabo nyine bababarirwa. But it's just not true. Ariko namana bwiza ukuri ukuni kwari ukuri gukwiriye. Even the smallest sin would send you to hell without the grace of God. Umviriza nakaha gatoya ko kujana mu rudahera hatabayeho ubuntu n'imbabazi. So church, my call to you today rero ishengero ngoma ndabahamagara no munsi is to banish the spirit of the older brother. Muturire imhemu y'uwo muhungu mukuru. For this church n'iri shengero ryanyu to be known as a place of grace. Mumenyekane nk'ikibanza kirimo ubuntu. And my friends, if you will do this, bene data ivyo bintu mwabikora muri no rushengero rwanyu, you're going to need a bigger building. Iyi nyubako mufise ni ntoya mukeneye kwagura. You're going to need more services. Murakeneye ayandi ma service. Because you know what the world needs? Mbega murazi cisi keneye. They need his grace. Bakeneye ubuntu bw'Imana. Amen. Come on, I want you to stand to your feet all throughout the church. Praise the Lord. I don't know where we are on time. But. It's okay. So I'm going to ask a couple of questions before I pray, and I'll invite the pastor. I'm not going to have you bow your heads or close your eyes.
I mean, you believe that we are family today. nshaka mvugane namwe Amen. nkaho turi umuryango umwe muravyemera ko turi umuryango How many of you would say, I need God's grace? ni bande ngahavuga ngo ndakeneye Amen. ubuntu bw'Imana So there's nothing to be embarrassed of. umviriza nta giteye isoni ngaha kirimwo So every eye up, every eye open. ndabona ndashaka rero twese tugume twugurura amaso yacu If you're here today nimba uri hano uno munsi or you're watching online cyangwa uriko dukurikirana ku murongo and you say, Pastor Doug, I have drifted away from home. ukavuga uti Pastor Doug je naravuye muhira I'm not really in my father's house right now. sindi mu kibanza mu nzu kwa data aho nagomba kuba ndi I need forgiveness. ndakeneye imbabazi I need God to restore my life. ndakeneye Imana kwisana ubuzima bwanje cyangwa isanura ubuzima bwanje If it's the first time nimba ari ku nshuro ya mbere in a long time, ukaba cyangwa yahise igihe kirekire warabivuyemwo maybe you just had a bad week kumbure muri ino iyi ndwi ntiyakubereye indwi nziza and you waraguye need a fresh touch of God's grace. ukeneye gutangura gushasha n'Imana If that's you, nimba ari wowe I want you to lift your hand as high as you can, ndashaka uduze ikiganza cyawe aho right where you are. Come aho on. uri uduze ikiganza cyawe Amen. Many, many hands. Go ahead if that's you. duze ibiganza ntacyo bitwaye ndabona ibiganza Don't be byinshi ntimugare embarrassed. amaso sinabwiye kugara Amen. amaso If you're watching online, just give us some thumbs up or something. Let us know. nimba nawe uri kudukurikirana ku murongo gira urutoki rwawe gucyanye tuzobibona Come on, let's pray this prayer together. reka dusenganire isengesho namwe Pray this out loud. subiramo iri sengesho murivuge cyane n'inguvu Dear Jesus, vuga uti mwami Yesu I believe you died on the cross. ndizera ko wapfuye ku musaraba You rose from the dead. wazutse mu bapfuye You did that for me. ivyo bikoze ku bwanje So today I give you my life, uno munsi ndaguhaye ubuzima my bwanje heart. umutima wanje Forgive me of my sin. mbabarira ivyaha vyanje vyose In Jesus' name. mu izina rya Yesu Come on, give God a hand clap right now. komera amashi menshi Hallelujah. amen You know, one of the reasons why I do the work I do, murazi impamvu nkora akazi jewe nkora one of the reasons why we go to the dark places in the world, iri impamvu tuje mu bibanza ahantu mw'isi ahantu mu bice vy'isi abantu batinya no kuja is because I consistently kick out the older brother from my life. nukubera ko nkoresheje inkomezi n'imbaraga wa muhungu mukuru ndamukubita nkamukura mu nzira hanje mu nzira I imbere walk yaho in grace. jewe nkagendera mu buntu The broken people that we will see this week, abantu tuzobona muri ino ndwi bababaye my heart is filled with grace for them. ndashaka usenge Imana iduhe ubuntu If you're here today and you just say, Pastor Doug, I don't want the spirit of the older brother in me. nimba uri ngaha ukavuga uti Pastor Doug sinshaka kugira imwemu nk'iy'uwo muhungu mukuru Now, we're not judging you ntidushaka gucira urubanza wewe because we've all been there. kubera ko ntitwari tuhari It's hard to not have prejudice. nibisanzwe And most of that isn't about the color of skin. It's hard to not have prejudice, and most of our prejudice is not about the color of skin. kenshi iyo biriko biradushikira hari igihe bidushikira turabishije ibyo turabisha amaso ariko kandi hari igihe bifatiye ku rukoba canke bifatiye ku kindi kintu icyo cyose It's these little judgments that are in our hearts. kenshi nimwese ngo bifatira ku byo tuba turiko turabona n'akantu gatoya kari mu mitima yacu ducira imanza abandi Believing that we're somehow better than somebody else. twizera yuko turushiriza dufise ubwiza canke turi beza kurusha abandi And yet the Apostle Paul, aha rero Pawulo arabivuga neza the greatest Christian to ever live, yaravuze ngo umukristo yigeze kubaho muzima he said, I am the chief of sinners. ati nimba ari umunyabyaha yabayeho jewe ndi umushefu wabo Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, umviriza Pawulo yanditse igice cya gatatu cy'ibitabo dusoma muri Bibiliya said, nobody needs God's grace as much as me. ati nta muntu n'umwe yari akwiye ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo kundusha How many of you would say today, Pastor Doug, I want God to take all forms of prejudice out of my life. I want the spirit of the older brother out of my life. ninde muntu ari ngaha avuga ati Imana ndashaka ko ikuramwo ibintu byose ibyo byose bintuma jewe ngenda ndatunga urutoki abandi ahubwo Imana inyuzemwo ubuntu bwayo Come on, if that's you, lift your hand. duze ikiganza cawe Amen. My hand is up. duze ibiganza vyawe This is not just for example. This is a real prayer for me. ibi rero iri ni isengesho nyakuri sakaroro gusa ndiko ndabaha Amen. Come on, let's pray this prayer together. reka mumfashe gusenga
Pray this out loud. mfasha gusenga Dear isengesho Jesus, vuga uti mwami yesu I ask that you would increase the grace in my life. ndasaba ngo wongereze ubuntu muri jewe I ask for your forgiveness ndasabye imbabazi zawe for the judgments of my heart. mana kuguca imanza kuri mu mutima Remove wanje the spirit of the older brother. mwami nkuramwo impwemu y'umuhungu mukuru In Jesus' name. mu izina rya yesu Now I want to pray over you. Lift your hands and receive it. tuzi ibiganza vyawe wakire ngenda gusengere Father, I pray for the greatest evangelism this church has ever seen. mwami ndasengera umuvugabutumwa adasanzwe isi itarigera ibona muri kino kibanza Bring the lost. mwami bazozana abatakaye mwami bazokiza abajanjaguzi bazozana abakomeretse And let this place be the place of mwami grace. reka kino kibanza kibe ikibanza c'abatawe God, we ask it in Jesus' ivyo name. tubisavye mu izina rya yesu Resources. mwami uburyo Explosive growth. yes Explosive growth. mwami uburyo bwagutse In Jesus' mu name. izina rya yesu Amen. amen Amen. Come on, let's give God a great hand clap today.